Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima icubahiro kibandanye guhabwa Imana tuzigama ku munsi Imana twitwararitse Imana igenda tugira neza niyo ikwiye amashimwe n'icubahiro kandi niyo ikwiye guhimbazwa uko bukeye uko bwije wame ushima Imana uko bukeye uko bwije wame uyiha icubahiro wame wumva wo idugiriza amashimwe n'icubahiro niyo ibikwiriye niyo ibibereye kugera ino sana kano kanya n'ubuntu bwayo wawugeretse ku bundi nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo ushike ino sana kano kanya ariko umenye ko ari ubuntu bugeretse ku bundi n'ubuntu Imana ikugirira n'ubuntu Imana nanje ingirira n'ubuntu bugeretse ku bundi wame rero ushima ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije ku mazina nitwa Niyorugira Jedeo uw'Imana yagiriye ubuntu nje hano nshima nkenguruka kugira neza kw'Imana ukuntu Imana igenda tuzigama ukuntu Imana igenda tugira neza uko bukeye uko bwije imbere ya byose mbanze gufata akanya ko gushimira wewe wahisemo ino chaîne ya YouTube ugafyonda subscribe ni wewe ino video icishikira mwaka kanya kandi ni wewe iyi video uyibonye ubwa mbere kubera wamaze gufyonda subscribe nawe utari bwafyonda subscribe urahawe ikaze ku ino chaîne ya YouTube ubanza urabe neza ko utari bwafyonda subscribe hari haba kora bafyonda subscribe baramaze gufyonda subscribe usanga bariko barikura kuri chaîne imbere ya byose ubanza urabe neza ko utari bwafyonde subscribe usanga utari bwafyonda subscribe ushobora subscribe usabone kugira ngo nawe urushize kubana nacu ku ino chaîne ya YouTube Imana ikugiriye neza kandi Imana irushize kukwitaho irushize no kurwanirira intambara zitandukanye nama nabivuze nta kintu na kimwe ushika ko atari Imana ikugejeje ko nta hantu na hamwe ushobora kugera atari Imana ihakugejeje nawe mpamvu ukwiye kwama ushimira Imana ibigukorera ni Imana ikwitayeho Imana inyitayeho Imana igenda turwanirira intambara zitandukanye niyo Mana ikwiye amashimwe n'icubahiro kandi niyo Mana ikwiye guhimbazwa niyo Mana ikwiye gutazigwa nama nabivuze ukwiye kwama ushimira Imana iyo ibikora ni Imana ikwitayeho Imana inyitayeho Imana igenda turwanira intambara zitandukanye nta kintu na kimwe woshika ko atari Imana yonyine ikugejeje ko kandi nta nahantu na hamwe wogera atari Imana yonyine ihakugejeje uze wame rero wibuka ushimira Imana ikindi naco tugomba tuganire ko hari ikintu umuntu akwiye gushima akenguruka ushimire umuntu yagiza ahagukura n'ahakugeza kuko umuntu afashwa n'uwundi ijo narabibonye hariho umuntu ashobora gukura mu kigeragezo akigukuramo hama ukaba uwundi muntu bivanye n'ukuntu Imana yamukoresheje kuko naho si waba yavyikoresheje n'ubundi Imana iba yakwiyumviriye ko ikavuga ati uwo mwana wanje ngomba ndamukore hano hantu ariko ikacisha mu muntu uwo muntu rero akaca aba uwo kugukura aho hantu bitumwe n'Imana iba yabikoze Imana ishigwe hejuru cyane hari umugenzi umwe Imana iheruka gukoresha uwundi muntu amuguriye parasere y'imiliyoni 280 icyo ni igitangaza gikomeye cyane kandi Imana ibikoze ikintu gikomeye cyane n'ico gihe ari nk'umuntu atiyumvira iyo yavuye ivyo vyotuma aca ava ku Mana ariko iciza nuko umuntu ubonye Imana yaguhezagiye ugume wibuka ko ariyo ibitanga kandi ko ariyo ishoboye byose hari umuntu umwe ibyamushikiye byarambabaje cyane yari umupapa bari babaye n'umugore wiwe n'ico gihe bari babaye mu buzima butameze neza ariko ico batora cose basangirira hamwe iyo ni ntahe ikomeye cyane heruka kumva ngomba nawe ikwigishe kugira ngo ikwereke yuko ukwiye kwama wubaha Imana uko bukeye uko bwije uwo mupapa aba mu buzima butameze neza yakora akazi ko kubaka hari igihe agenda kurondera akazi ko kubaka hama kakabura
ikindi gihe akakaronka. Mugabo umudamu wiwe yari umudamu azi kurondera, kuko hariho abadamu bazi kurondera. Hariho abadamu bazi kurondera, azi guplanifya mu mutwe akavuga ati jewe nkoze iki ndashobora gutera imbere. Yari umudamu rero azi kurondera. Ico yakora ko rero cagira umugisha. Hama mugabo akaba yari asanzwe afise impuzeya, afise basi ndabuze ko nokubwira neza. Akaba yarasanzwe ababazwa n'ukuntu umugabo wiwe acurumba abura ico akora, ariko aramwiyumvira mutware wanje. Ico gihe yari yarose amafaranga uwo mama, kuko yatora aziganya abika, aravuga ati ntivyoshoboka yuko wewe uguma mwaka kazi kukuza uragenda urondera aho wubaka ukabura, urondera ikiyede. Oya, ngomba ndakurondere nawe akazi ko kugira ngo nawe ukore ubeho neza. Acatangura kumuronderera peremi. Uwo mudamu yari umudamu akunda umugabo wiwe cyane, aronderera umugabo wiwe peremi, arayimuronderera. Akimuronderera umugabo arabanza aravuga ati oya, mbebasha wampimvye kundonderere kugomba ngo nze kwiga imodoka, ntubona amasanganya yabaye mw'ibarabara, ubu rero wamaze kumpima. Umudamu ndamubwira ati oya, ngomba ndakuronderera akazi uzokora nyene nawe wicaye. Umudamu yarakunda umugabo wiwe, n'ibintu vyabaye nawe kugira ngo bigire aho biguye nawe bigejeje. Uwo mudamu rero arigisha umugabo wiwe, amutangira amafaranga kugira ngo yige ubushoferi. Umugabo ariga ubushoferi, aramenya gutwara imodoka. Hama umudamu ntivyahereye ngaho, acagura imodoka ayigurira uwo mugabo wiwe. Umugabo acatangura kuba umushoferi, aronka amafaranga cane, kuko wamenyereye gukora ikiyede cyangwa gukora ibyo kubaka utakaronka, kuko n'ibyo kubaka kugira uronke akazi nuko bose baba bakuzi kubaka. Muga ukivyinjira mu bwa mbere kugira ngo bose bamenye ati oya n'umwubatsi biragoye. Rero we na yari umuntu akibitangura hose yagenda arondeza, ariko umudamu we amwumvira ko neza, acamugurira perimi, hama acayongera amugurira n'imodoka. Urumva yuko umenga yaramugiriye neza, kandi yaramugiriye neza, ni koko yaramugiriye neza. Ariko icabaye mu nyuma vyabaye ibintu bikomeye cyane. Rero wame wibuka aho Imana yagukuye. Nico turiko turaganira ko kino kiganiro cy'uno munsi. Wame wibuka ahantu Imana yagukuye, ntiwibagire aho Imana yagukuye ngo uheze usubire mu byo waheze. Imana igufashe, naje Imana ifashe. Wame wibuka ahantu Imana yagukuye. Uwo mudamu rero ahejeje kubimukorera, umugabo amuhereza imodoka, umugabo aja mw'ibarabara, atangura kuza arakora ku mafaranga. Amaze gukora ku mafaranga, atangura kubona abandi bagore b'ivyigenze. Imana idufashe cyane. Amafaranga yotahanye muhira ayajana mu bandi bagore. Rero wibuke neza yuko kugira aronke ibyo byose vyavuye ku mugore wiwe, ariwe yamwibwiriye ko neza kugira ngo umugabo wiwe aronke akazi akora. Ariko ico yamushubirije mu nkoko nawe cumvirize, birababaje cyane. Umuntu yakurondereye akazi, umuntu yaguhaye ico ukora kugira ngo umusubirize mu nkoko, umuhe iciza, ico yamusubije mu nkoko, amafaranga yacajana mu bandi bagore. Imana idufashe cyane. Ico nariko ndakubwira, ntukwiye kwibagira ahantu Imana yagukuye. Umugore yarababaye, arababara cyane, arabura uko agira, ariko vyaruhutse afashe ingingo, imodoka ayigurishije. Hama umugabo asubira muri bwa buzima bwa kera. Rero kugira ngo ubeho neza mu buzima bwawe bwa misi yose, imbere ya byose ukwiye kubanza kubaha Imana. Kubaha Imana, kubaha uhoraho, niryo tanguriro ry'ubwenge. Salomo wewe harageze igihe yumva icyo akwiye gusaba Imana, akwiye kwisaba ubwenge,
kuko ubwenge ni ikintu gikomeye cyane, kuko ufise ubwenge uriyumvira iyo wavuye ukamenya n'iyo uriko uraja kubera ubwenge gusa. Ubwenge uriko urakoresha ubwenge urabona iki kintu ngomba nkore kiriya nta nyungu yaco, inyungu ico nokora iki nico gifise inyungu. Imana ishimwe hejuru cyane. Wame wizigira uhoraho kandi wamukora ivyo kugororoka, ntiwibagire ahantu Imana yagukuye. Umuririmbyi umwe niwe avuga ati ntiwibagire ahantu Imana yagukuye, nk'uko bamwe bahibagira bagasubira mu vyo bahevye. Ntibahimbara uhoraho. Imana igushoboze kutibagira aho wavuye, kutibagira ivyo waciyemo. Wame wibuka bigutera intege yo kwama ushima Imana uko bukeye uko bwije. Niba wabanye nacu watahuye kumva ko ukwiye kwama ukora ivyiza uko bukeye uko bwije, ntihagire ikintu na kimwe kiza kikubuza gukora ivyiza. Imana ikugiriye neza kandi Imana irushize kwitaho, Imana irushize kugwanirira. Nawe ukoresha Facebook, ndazi ugiye kuri Facebook uzosanga ku bindi biganiro once niyo rugirashizeho, uzobona ibindi biganiro bigutera mu izindi ntege zo kwama wumva ukwiye kwama wubaha Imana kandi ukora ivyo Imana igomba. Rondera kwemerwa n'Imana gusa, ibisigaye Imana ikwemeye bose barakwemera. N'Imana iberaho si carimwe, n'Imana itwitayeho, Imana igenda itugwanirira intambara zitandukanye. Nta kintu na kimwe woshikako atari Imana ikikugejejeko, nta n'ahantu na hamwe wogera atari Imana ihakugejeje. Aho ushika hose wame ushima uvuga ati Mana shirwa hejuru, ibingezeko ni wewe. Umurinzi umwe yagize avuga ati ni wewe, ivyo ngezeko byose ni wewe, ubu butunzi bwose mfise ni wewe. Tuvuge iki bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Wumve yuko Imana iri mu ruhande rwawe, ntihagire ikintu na kimwe coza kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Abaroma igice c'8 guhera ku murongo wa 31 niho havuga ivy'urukundo rw'Imana. Ati ko bimeze bityo tuvuge iki? Uwo murongo uranezera ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri yo? Ngo ninde azoreka abo Imana yatoranije? Imana ishigwe hejuru kandi Imana irushize kugira neza, irushize kuba hafi, irushize no kukugwanirira intambara zitandukanye. Nta hantu na hamwe wogera atari Imana ihakugejeje, kandi nta n'ikintu na kimwe wogerako atari Imana ikikugejejeko. Wame wibuka kwama ushima ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Natwe ngaha hantu turi ni Imana ihatugejeje, ni nayo mpamvu turi ngaha turiko turashima dukengurukira Imana ibidukorera. Ndashima Imana kuko yampaye aho nshobora kuvugira, kuko aha ndiko ndavugira naho Imana yampaye. Niyo mpamvu nshima nkenguruka ukugira neza kwayo. Ni Imana inyitayeho, Imana igenda ingwanirira intambara zitandukanye, Imana igenda intsindanishiriza muri vyinshi. Icubahiro n'amashimwe no guhimbazwa no gutazigwa bibandanye guhabwa Imana igenda itugira neza uko bukeye uko bwije. Wame wibuka ushimira Imana uko bukeye uko bwije. Ico utarashikako uzogishikako ikindi gihe, Imana igihe yashizeko Imana ishigwe hejuru cyane kandi ikugirire neza. Nawe mu kurangiza ndaguhaye ikaze kwino chaîne canke ino page canke ino YouTube, urabe neza kutarashonda subscribe kugira ngo nawe ushonde ntihagire video nimwe izogucika, izoza iraca ngaha aya kuri YouTube canke kuri Facebook. Aho uzoca hose uzuza uraraba kuri niyo rugirashizeho, uzohasanga ibintu vyiza bigusunikira kwama wizigira uhoraho, canke kwama ivyizigiro vyawe biri mu Mana. Imana ikugire neza kandi Imana irushize kwitaho, irushize kukugwanirira intambara zitandukanye. Aha mw'isi hari intambara nyinshi zitandukanye kandi abantu barwana mu buryo butandukanye, ariko dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Rero ubatanye inkomezi, reka nawe aziguhe kugira ngo nawe ushobore kunesha ibigeragezo biza bikurondera. Niba urwaye senga Imana,
Imana ishoboye byose, nta kintu na kimwe kinanira, ibomora ibyananiranye, irasenyura. Hari indirimbo Sabasi yarinze ati bomoka bomoka Yeriko, Yeriko y'indwara reka itsindwe mu izina rya Yesu Kristo, Yeriko y'ubukene reka itsambuke mu izina rya Yesu Kristo. Wizigire Imana, niyo ishoboye byose, nta kintu na kimwe gishobora kuyinanira, ishoboye byose, igabira bose atandumwe icaguye, bose irabaha, ihaza bari mu isi ukugoroka, kandi ikabaha ubushobozi, ikabagirira neza, ikabahezagira, ikabaduza. N'Imana ikwiye amashimo n'icubahiro, ikwiye guhimbaza. Reka nawe ivyo yaguteguriye bibandanye kugushikako umwanya ku wundi, wame nawe wibuka uburyo bwo gushima ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Kari kano kanya keza ko kwibukanya ko dukwiye kwama dushima dukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Ico ushikako cose wame ushima ukengurukira Imana. Imana ikugirire neza kandi Imana inishizeho kwitaho. Mwari kumwe na Gedeon Niyorugira, abakunda kandi abubaha izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye gushirwa hejuru. Tuzosubira ikindi gihe Imana izoturosa uwundi mwanya wo kumva twovuga kugira neza kwayo, wo kumva twovuga imbabazi zayo, wo kumva twovuga ubuntu bwayo bugeretse ku bundi. Nta hantu na hamwe ugera atariyo yakugejeje, naha nyene turi, naho nyene nawe uri, niyo igenda ibigukorera. Mugire ibihe vyiza. Shalom, shalom.